sinarondera bonze umva narondera abanzi warandika amameli y'abantu utazi ego ndandika nk'ubu nabaza ntimwondangira abantu centre de santé publique barandonda ego ni kuko ikintu nabonye mu buzima indoto nizo waba ufise hama abantu bari ngaho kugira bagufashe uramaze kwiyumvira ahantu wogera nk'umugore canke umukenyezi canke umukobwa ahantu ushobora kugera n'inguvu zawe ahantu ushobora kurondera abandi kugira ngo bagushikane imbere canke uramaze kwiyumvira muri wewe ubushobozi ufise aho ushobora kugeza ivyo bibazo urabise kuva kera kuko ndi umwana muto hama cankura ndondera abakenyezi mu kibano canke abakobwa bamaze kugera kure kugira ngo bamu kuboko tabafate hanyuma tujane imbere mu bijanye n'amashure rero hariho bashobora kwiga akavuga ati jewe secondaire isawa ndashaka kongera kuri université mugabo cinja mu buzima bundi ubundi akavuga ati kajya kazi ndondera karakeneye ka master reka nongere ko master kugira cinja gukora haje mugabo rero naragize amahirwe yo guhura n'abakenyezi bavuze ati jewe na master singeza ngaho ndabandanya na doctora mugabo sinatabiye neza babigenza gute babishobora gute nico gituma kino kiyago kije ni kiyago cyo kuganira avec des femmes doctorantes ngaha mu Burundi ego barahari abagore bariko baragira doctorat abakenyezi bariko baragira doctorat kandi bagafatanya n'ubuzima busanzwe ni kiyago cugurukiye bose ni kiyago cyo gutahura ubuzima bwabo ingene bugenda hariho turi kumwe shaka kwakira ubanze bidondore abo turi kumwe murakoze cyane madame Yoyel ko ntumira muri kino kiyago mfashe kandi n'akanya ko kuramutsa abariko baradukurikira bose hama amazina yanje nitwa Munezero Belize ndi umuganga hama ndi umuganga bita médecin de santé publique hama muri kino gihe tuganira ndiko ngira doctorat muri santé publique muri nutrition et santé publique plus spécifiquement aha muri université y'u Burundi nutrition twivuga ko ari imibereho mu bijanye no gufungura ni bijanye no gufungura ego muri rusange kugira doctor ego okay nshaka gutahura inkuru yawe nshaka gutahura histoire yawe yose ingene yubatse wimviriye gute kugira doctor master yari ikwiye university yari ikwiye washaki kweri kuragira doctor ico kibazo umbajije ntubayi wa mbere ukimbajije ndibuka nige natangura master ko avant de faire doctorat mbere ko ndayikora natanguye master muri santé publique hama hariho umuntu mu nshuti zacu yaje aratubaza twe n'umushinga nati mbega uyu mufasoni wawe amambition kwa mumaze ni gute afise doctorat en médecine hama yararonse n'umugabo hama mufise n'abana bigenda bite ko avuga ko akeneye kwiga n'irindi shuri jewe uko byagenze ngira kuva mu bwana yego mama wanje yari umu-infirmière umuforoma hama nkura mbona nkiri muri secondaire ingene abantu bahuye bamushimira abo yakiriye ku bitaro aho yakora nkabona baza muhira kuturamutsa inshuti turonka juste kubera ingene yakira abantu akafata neza aho yakora cyane numva vraiment ko ntezwa kuba umuganga hama ndiga médecine ndaheza ndaza gukora ku bitaro byo bita hôpital de district hama ndakora imyaka 3 nkora nakira abagwayi hama mu nyuma ku mwaka ugira 2 ntangura kugira une forme de révolte muri jewe mvuga nti mbega ko je ndiko ndakira abantu ukakira nk'umuntu afise nk'ama episode nka 3 ya malaria ku mwaka ukamubona imbere yawe 3 kandi aguma garuka je nakora no mu bana avuga nti none bigenda gute ko umuntu
aja mu bitaro ukamuvura agakira agasubira muhira après amezi atatane ukamubona asuye kukuza imbere yawe ya ngwara nyene voilà ca ndavuga nti il faut yuko cette fois ndahantu nakira abagwayi il faut ko nduza niveau nkaja ahantu plus muri prévention gukinga ingwara niho rero naca ndondera kwiga master ndayironka gukinga ingwara biri kwinshi ariko je nashaka hanini recherche hama rero ndarondera master ndayironka muri INSP hama ndi muri parmi la première promotion ya master de santé publique muri INSP hama narize imyaka 2 ndiga ivyo nashaka igisata ca epidemiologie ani igisata kiraba ivyerekeye ubushakashatsi recherche mu gifaransa hama janye nibiza ego sinibiza gusa ibiza wime aussi izindi ngwara zose zisanzwe ni kuko ingwara kanaka iteye ikibazo hoko wiki ego hama mpejeje nahejeje muri 2020 ndicara ndavuga nti ndaronse ubundi bumenyi bwongera ko kubwo narifise hama ndarondera wavuze ikintu gikomeye cyane cyo kurondera abagufata ukuboko yego ni ikintu jewe kimfasha mu buzima je fonctionne plus par coaching cyangwa mentorat mbafise abantu bivanye n'ivyo nshaka gushikako nkarondera umuntu amfata ukuboko anyigisha mbona nti uyu no mwigira kwiki nasanze imbere yawe muri ico kimwe ico gihe ico naciye nkora nafashe urupapuro ndandika ndi umuntu akunda kwandika indoto zanje ndandika ndavuga nti shaka ibintu bitatu ahanini ndashaka kuja mu ma consultance cyangwa expertise aho bampamagara par rapport ivyo ama organisation par rapport ivyo bashaka gukora akampamagara bijanye na santé publique toujours nkabafasha kubikora hama ikindi naco nije ndashaka vraiment kuja muri academy none bashikayo gute ikindi ca gatatu nifuza navuga nije ndashaka kwikorera utwanje donc aho ntanguza une entreprise nkayikuza igirira umumaro igihugu mugabo muri ivyo vyose je n'avais aucune piste mbona ico wari ushaka gusa mubona ndafata urupapuro ndandika mbega muri vyerekeye consultance na expertise ni bande norondera tukaganira bakamfata ukuboko mbega muri academy ni bande norondera bakamfasha bakambwira uko bigenda bakambwira kuko hajya kenshi turahushagirika cyane tukagira ingorane kuko tutaronse umuntu adufasha kugira aho gahiri lucide ku bintu badushaka hama ndabaronka ndabahamagara bamwe ndabandikira ama mail sinarondera bonze urumva narondera bonanze warandika ama mail y'abantu tazi ego ndandika nk'ubu nabaza ntimwondangira aba médecins de santé publique bari chevronnés donc bafise expérience bakorera muri outside country bakorera hirya y'igihugu bari flexible dushobora kuvugana paranaliste vraiment ndandika ama mail kandi n'ukuri muri abo bose nandikiye baranyishuye wandika wipresenta jewe narandika je m'appelle nitwa Munezero Belize ndumuganga indoto zanje nizi hama mwebwe narabonye CV de par votre CV kuri LinkedIn ziba ziriko email ziba ziriko nashaka mu makanya ndabaganira ivyo nshaka gukora mumfashe kwitegura kugira ngo sinzogira ingorane kandi nzoshobore gushika kuvyo nshaka ntavunitse barandorinda ego ni kuko ikintu nabonye mu buzima indoto nizo waba ufise hama abantu bari ngaho kugira bagufashe nta muntu ashobora kugufasha udashobora kuvuga icyo ushaka udashobora kandi ntarinda kuza kukubaza oya ntagusanga ahantu mu giseke wibitse il faut parler il faut écrire il faut voilà il faut toquer hama rero muri ico gihe barampa impanuro kandi zamfashije barambwira bati wewe ni vyiza vraiment ufise indoto zikomeye y'abana kandi vraiment bien kuko ico gihe jewe ico nashaka ico bita hari ubwoko bwinshi bw'ubushakashatsi jewe ariko nashaka ubwoko bumwe bw'uko ico bita epidemiologie interventionnelle no kuvuga ni ubushakashatsi butora des solutions
kugira ngo izo solution zibaye by'ukuri zira ni ubushakashatsi butesta des solutions sur terrain. Ndaguhaye nk'akarorero namwe ndasoma mu magazine yanyu ndabarindiriye urashobora kubona ati nk'aba jeune barafise kudatahura cyane ivyerekanye na education sexuelle par exemple ugaca utegura une intervention ukuvuga genre sensibilisation ugategura ati nzo sensibiliser kuri amateme abazobigisha n'aba bazokwigishirizwa aha mu nyuma ugaca uza kuraba mbega ya intervention wa propose ya activité wa propose est-ce que by'ukuri est efficace est-ce que les jeunes après avoir eu ces informations hari cyahindutse mu buzima bwabo nico rero bita epidemiologie interventionnelle hama usanze by'ukuri hari cyahindutse ucuza na intervention yawe ukagira plaidoyer auprès y'abafata ingingo surtout mini santé kugira ngo intervention ibe intégrée parmi d'autres aho bariko barategura ivyerekanye n'aba jeunes et voilà thématiques zitandukanye je rero nico nashaka gukora bon barambwira ati ni abantu bake babikora mugalo chemin aha mu Burundi hari abantu bari bahari babikora jewe ntabona ari nico tumva nikoze kuba ari hanze uvuga nti barashitse quand même expérience monafashe hama barambwira vraiment ivyo bambwira ati tangura rero uhere kuri niveau yo hasi vraiment nukuvuga ubanje uje mu kazi ubona ingene bikorwa uje mu kazi cette fois nahora ndi muganga avura uje mu kazi aho cette fois utora des interventions ay ma intervention vuga uzokora ubanje d'abord ubone iziri en vigueur uzikoreshe ubone l'implication ubone la plus-value gutyo nawe ukuzomenyera bizo à un certain moment muzova muri iki uje muri mevye wa mugabo wanje guca muri yo parcours ubanze wiyubake ufete wiyetofe hama ndabikurikiza ndarondera akazi kaje na santé publique dans na diplôme nari mfise ndakaronka kara kazi nakoze pendant presque 2 ans hafi imyaka 2 nakorera twari base ni Burundi ariko dukorera mu bihugu ndwi byo muri Afrique centrale na Afrique de l'Est dufasha ma association de lutte contre le VIH kugira ngo tubafashe mu bijanye n'ubushakashatsi hamwe nico bita renforcement de capacité no kuvuga kuduza ubumenyi que ça soit biciye mu formation canke biciye mu gufasha ishiramwe kwifata neza niko novuze kwisekura kwiyubaka bakoze pour le mot hamwe n'ibijanye na plaidoyer novuga nti kuvugira si de gufasha kugira ngo ibikwiriye bibe sinzi ngene le terme franchement voilà ego ibyo ndabikora kandi vraiment ça a été une belle expérience pour moi hama candiyumvira ndiko ndaganira n'abandi toujours ko jewe nababwiye je fonctionne plus par mentorat et coaching barambwira ati burya rero shana wajeje ntuze master PhD wewe bivanye n'ibyo ushaka gukora vraiment PhD s'impose ati kuko wagize PhD à ce moment là expertise principale yawe ni ivyo nyene ufite wari ushaka no kuvuga ubaho ukonsoba des projets ukagira ama projet que ça soit de recherche bw'ubushakashatsi niko ndababwiye mais aussi de santé publique en général mais aussi no kwiyevaluer donc ushaka rero ko wewe ushaka ivyo vraiment umva ivyo ushaka ishirako na PhD ico gihe c'était pas facile kuko nagira wa mugiro wari ukiufise ama ambition yawe yaguma ari neza novuga gutega basha hari hakabazo niko novyita kuko kugira nshobore guheza master nets nagiye kwiga master afise umwana umwe kugira ngo mpeze master tuca tuvugana n'umugabo ko twobanza kurindira gatoya ibijanye n'umubebe agira kabiri donc mpeza master candondera umubebe turondera umubebe du kuja rero twabanje kuganira gato none dufise abana babiri muga sibo dushaka gusa none tukaja muri PhD ni 3 à 4 ans donc tuzoca tubacho gihe atamubebe kandi umva tuja muri ayo ambiguïté ariko turabiganira umushingana arambwira ati no iyo opportunité ahubwo yirondere hanyuma aremera ati PhD tangure ego kuko simbona uko byari gukunda atemeye kuko hajya kwiga uri umudamu yubatse afite ama responsabilité y'urugo afite ama responsabilité professionnelle et sociale biragora
si ton mari vraiment ne t'accompagne pas. umva ugiye kuri terrain yoyo ingora no gutahura cyane gose gufatanya ubuzima bw'urugo ugafatanya n'amashure yawe hanyuma kandi baza ko atari amashure gusa akuti warakora urumva ubuzima hari ico utegerezwa nawe gutwara mu rugo mugashira hamwe n'umushinga ntahe nsubiye inyuma gatoya umushinga ntahe wawe mwahuye ryari mwahuye watanguye ayo mashure mwahuye azi kuri umukenyezi w'amambition mwahuye gute wawe mutahuje gute ni Murundi kwanza ni Murundi numva ko abagabo b'abarundi bashobora gushigikira abakenyezi bakagera kure birantwengeje kuko à un certain moment ndibuka niga muri kaminuza sinibaza nanje ko hari abagabo b'abarundi bashobora gushigikira nabo ingene neze nkavuga nti est-ce que by'ukuri nzohura n'umuntu je dis bien amfasha gushika mu byo nifuza gushika hama je twahuye niga muri kaminuza muri médecine hama narafashe umwanya wo kumuganiriza ndamubwira nti Belize uvuga ko ushima n'uwo yameze uko ndamubwira ivyo nashaka none ko mejeje médecine sinifuza kugarukiriza ngaha je ndi umuntu ari curieux de nature vraiment kumurondera kumenya hama ego je umbwiye ati akazi ngukore bimeze gutya ndagenda no ushobora kumbwira ati hewe ndagukeneye je ne sais pas telle province ou je ne sais pas quoi ndakubaza ivyo ngiye gukora nkakubaza les démarches à faire zikenewe donc nuko Belize ameze ndamubaza ni none uri prêt kwiyambarka muri relation avec ce genre de femme et uko je sinshaka yuko ndakubwira uwo ntari ngusange arambwira ati ahubwo ndatomboye ndashaka umukobwa by'ukuri akerebutse nuko twe twahuye yego hama iyo ataba we byari kugora kwiga master kuko nk'ubu cyo gihe twabimuramvya quand j'ai commencé le master avec un bébé de 1 année 8 mois warakora mu gatondo yego hama ngatonda ku ishure hama nkasubira muhira donc ata tutuvyumvikana we c'était le prix à payer kugira shikenga ugerageje nko kumbwira ku munsi mwagabura gute ingene muba hafi y'umubebe ko nibaza naho yoba yarafise umuraba murera umwana bakeneye umwe muri mwebwe amuba hafi canke araba ingene bariko baramurera mwabigabura gute ico kibazo congora kubera ubuzima bwo mu rugo si mathématique so kuvuga ngo no kuvuga ikintu gikuru plutôt c'est bâtir un système il est basé sur kumenya ati uyu muntu turi kumwe ameze gutya ari muri ibi kugira ngo muce mwiyadapta ko ari igihe ama-urgence aza murabize les urgences n'ama-urgence mu gihe ufise umuntu ari flexible cyangwa musanze mu communicana biroroha ingene mu bijera sinon vraiment c'est pas mathématique hageze ishure il y avait un horaire quand il y avait des exceptions muri ico gihe twaravugana ego hama comme nagiye ku ishure yabinyemereye twavyumvikanye vraiment en tout cas il s'est merveilleusement adapté nkunda kumucokoza nti ku ma diplôme yaba vyashoboka gashirako n'uwamufashije il aurait apparu sur voilà le document rero donc numvise ko il me faut évidemment kurondera iyo PhD je natangura applyinga ndaronka n'umuntu abimfasha j'avais nari naronse ama opportunité yo applyinga en dehors du pays mugabo ntivyari bihuye n'ivyo twashaka n'umushinga naye wanje kuko twe bivanye n'ingene dushaka kurera abana twaravuga tutisha ikintu cyo tuma nkaje mba loin de la famille myaka itatu ko opportunité rero naronse yari yo kwicarayo hari ama PhD menshi gacukendo kamara yo 3 ans twumvise umenga ni turi prêt chanumva rero ngaho Burundi haje école doctorale ndavuga ni ni sawa kuri jewe nca ndiyandikisha hama wavuze gufatanya kwiga n'urugo n'akazi muri donc natanguye 2022 hama
2023 ndasezera akazi narimwo kuko nari nagize n'ikibazo cyo kugwara nari mfise inda ndagira un voyage inda y'umwana wa gatatu hama iyo nari rero ndagwarirayo donc umwana arahakwa kuvayo ivyo navyo rero bizana questionnement mu rugo ati none gasha bizogenda gute tubandaye dufatanya ibintu bizogenda gute kama voyage wamuyagira ego hama turasezera nca ntangura rero neza na neza ya entrepreneuriat kandi yari mu ndoto zawe ego vraiment bon ntiwari mu mwaka twari twateguye mugabo vu les événements donc ego kuko ntivyakunda ko mbandanya nkora ngwaye hama urumva ntangura entrepreneuriat muri recherche muri santé publique sinagiye kure urumva ivyo wiga nivyo ushikura mu mugambi ego vraiment hama hariho une société qu'on avait créée avec des collègues ndayikomeza niko novyita avec mvuye mu kazi ndayidweberamo donc voilà hama mu nyuma ndiyumvira ati sha jewe none ca kintu catuma nja kwiga master ndagishike ko gute rero nca nda créer une société cette fois-ci novuga nti ihuye n'umutima wanje ihuye n'ivyo numva ntegerezwa gukora hama c'était l'année passée sikera uko rero ndiko ndakora ubu ndiko ndafasha ama organisation locale sinzi ngene bivuga mu Kirundi amashirahamwe organisation locale byukuri kwistructura ngo kwiyunga kwistructura gukomera ko murazi amashirahamwe akenera vyinshi kugira ngo abe viable d'abord imbere yo kuja gufasha abandi foko nawe ubanza kuba viable kwa hama non seulement kwistructura mais aussi gufasha muri mobilisation des fonds à l'égard ya une organisation ego hama n'uburyo bwinshi umuntu abikoramwo c'est à travers amasoumission kuvyo bita grant ni abantu bavuga ati abantu mufise projet ivuga kuri iki turashobora kuba finance ico ni kimwe hama ubundi buryo ndabafashamo ni des connexions avec abantu bakora muri ivyo ari abantu bavuga ati twe turaha dukeneye une organisation je sais pas basée où yo dufasha muri iki kintu nivyo ndabibakora voilà nivyo ikindi naco je nari mfise vraiment envie kuvuga ati novuga ndafise indoto vraiment yo kubona la femme burundaise novuga nti après na conscience de son potentiel kuko turi abantu bafise ibintu vyinshi cane vraiment byo gupartager hama une fois yafashe yagize prise de conscience agatangura kubikoreramo kwa kuko kenshi nasanze en tant que femme nti ubwacu nitwiyemera bigatuma dufise amahide menshi twama twaganira n'abadamu benshi niko kazi no kugakora ugati je nari nshaka iki nkomaza none ubuziki tinukuri none bashikayo gutati me timbo haguruke niwagenda uzosanga solution ziri kuri hote ya mugada bo haguruka ubanza ugende novuga yo muri make nti donc avec iyo ndoto j'ai pu approcher organisation yitwa Women in Global Health hanyuma baranyemerera ko twokorana actuellement tuko turakorana aho dufasha bon ahanini c'est plus autonomisation de la femme burundaise à travers du projet duto abavuga ati dukeneye gukora amasabuni umuntu akavuga ati ok twafashe ibi abavuga ati dukeneye gukora ibituma donc ivyo mais aussi na autonomisation via ama trainings ama formation guhugurwa kwigishwa par rapport surtout ya développement personnel ni gute umuntu yo kwiteza imbere kuko amahera siyo a resolve ingorane gusa ni ingene we wubakitse ingene wiyumvira aho wiyumvira woshika navyo bisa compte voilà ça compte développement personnel inkuru yawe n'umenga harimo iyo trop de mouvement mu buzima bwawe harimo ntibitekereje si biraho harimo action harimo gukora
nafashe akarorero hajya wavuze ko wagize master ufise umubebe w'amezi 8 muramurikirana un bébé wa une année 8 mois step vers une année 6 mois pardon bakiri 18 mois hariho hari nk'umwana ndabaca nk'amatemonyage y'abakenyezi numviriza ari umwana wa mbere umva nawe nyene aramunyuzura nabaza sindabigenze gute umva ni umwana wa mbere aracari muto ugiye ku ishuri wari umerewe gute wewe nk'umumama wari umerewe gute ntihari igihe wumva ati ibintu birambanye byinshi reka nicare nduhuke kujya kuntu bavuga ati twe urumva ama emotion yacu ni menshi duresenta ibintu byinshi ntihari igihe byafatana uburuhe umubebe utaravyuka mu ijoro wabijera gute ikibazo novuga nti umuntu yovuga ko atacibaza yoba ariko arashikuza ni ikibazo kitoroshe mugabo icyantunze ni iki navuga nti jewe hariho igituma Imana yandemye meze gutya kuko nisanze meze uko donc voilà hari igituma Imana yandemye meze uko kandi ubuzima bwanje ntibuhagararira mbasha ndavyitego ntibuhagararira mu rugo gusa mpamagariwe kuba umugisha w'abandi bantu kuruha c'est normal kuko turavye ahi wacu twebwe nta bavyeyi bavuga bati turategura patrimoine z'abana kujya tuvyumva handi umwana akagira ahantu yuririra nimba bibaho ni haki rero guruha c'est normal ko turiko twubakira ama generation akurikira ico nico canunze kuba sindimvuga ngo kuba lucide je sais pas comment le dire ico ni cambere ndafise but yo kuba kwisi et mon but ni hagararira muri confort yo mu rugo ni responsabilité ndayikora mu byo nshoboye mugabo but yanje si novuga gute saho honyene ndahamagariye gukora nibindi ikindi ca kabiri camfashije ni lo coaching iyo utagira abantu muganira je dis bien bari muri ivyo bintu kandi bafite ico hari umugani mu kindi bavuga ngo inda wo yibaza uwayiraye donc utidentifie les bonnes personnes bagufasha kuguha ingufu muri ivyo bintu ntivyoroshe utakara biroroshe ikindi naco ca gatatu novuga ni kwemera kwandosa iyo responsabilité kuko muri inzira harimo ubujenyene bwinshi mvuze ubujenyene shatse kukubwira iki ayo majoro uriko urakora ama devoir uri ufise ama deadline niwe uzoyarara donc wewe utafise mu mutima ukumva ati nukuri ndi jenyene me niyo voix ntegezwa kujamo hari igituma ukibuka yuko hari wakuremye azokubaza umunsi umati hewe naguhaye ama opportunité yo kwiga ibishure bingana gutya none wakoze iki ico rero je nico camfashe au fait wameze iki kumera donc tu as été fructif comment voilà ico je wahane nico camfashe hama nicaye saa munani naje kuryamika umwana nkaca nicara rero mu byo nteza gukora numva vraiment ndi relativement à l'aise voilà ni gute none nawe ufata umwanya wawe wo kurumva nibyo gukora kwiga biragusaba kwiyumvira uri muri domaine ya recherche biragusaba kwiyumvira ni ryari ufata umwanya wawe wo kuruhuka gute kugira ngo nawe uvuge uti ahanya kanakanya kanje ubu rero ndafise energy nane ndashobora kuja gutanga mu bandi turi kumwe amamomo yawe wiyiba gute kugira wironkera umwanya nshobora koze ico ni cigwa rero nize muri uru rugendo nakubwiye ngo kuba wenyene nukikomeza n'urugendo ni ishure nize kuko icambere wiga kumenya ni igiki wewe kikuruhura personnellement pas nivyo naka hamwe navuga ati yo je ndavye agafilme canke je ne sais pas ngiye mu hariya mu bajama ndaruhuka il faut kubanza ukaraba nigiki wo kubwaho kikuruhura hama ica kabiri ukiga vraiment kutadepassa les limites sinzige no bivuga ukumva hageze kuri umubiri wawe urakubwira kurusha ukamenya wewe vraiment kwiyumviriza ico naco n'umuntu yakimpanuye kandi caramfashije
ko namubwira ni hewe heraba imagine ndarushe mfise ibintu bingana gutya nkora aba ati oui je suis désolé kuri umuntu nimba witwa kuri umuntu haragera igihe uruhuka et j'ai appris ça navuga ni les signaux ngizi ziraje qu'est-ce que je fais ncangira ka break hama nkaruhuka ku telefone ari abantu twari dufitanye ivyo dukora biri urgent nkabandikira nti muri no misi je suis pas disponible nzosoba kwa dispo tel jour yego abandi nabo nkagira phone mute nka carrément nkasubira gusokoroka devant les gens numva ko ndi meze neza ivyo rero nivyo ni umwanya wifatira wowe nyene ugira iki okay nkaje wico ico nkora bon ça umva jewe personnellement ikintu kinduhura j'aime faire la cuisine no kuvuga ndateka nkavuga nti le matin je sais pas ntegura iki pour ma famille midi je sais pas hama ndakunda gutembera muri nature ahanini gutembera nkubu kavuga ati mvuye Bujumbura ngiye ahandi nature surtout ahantu hariho pause hatuje ivyo je nivyo ncangira hamukagaruka waronse ego kubera hari igihe sinzi nakujya kuntu ukura bakurera kuba umuntu w'ibikorwa cyane kandi urumva ni umuntu akubwira ati udakoze nyene ntacu ushikako hama tukibagira yuko kuruhuka bikenewe ukabona umuntu umwe akora gushika saa 8 n'ijoro ni umenga hamwe nawe wicaye kare ugucunga uriko urafyina bagati nje ko nicaye ryanya aguma hangayika ubona niyo discours d'office mu buzima no guhangayika no kwiruka ni gute abantu surtout abakenyezi yose kuko nibaza ko hari ikindi dutekererwa ugira ugende mu rugo kumva ngo urugo rurahagaze cyane ku mukenyezi ati nimba kujya bavuga mu Cyongereza good makes a house woman makes a home okay urumva uretse kijya gicapo cyo hanze c'inzu ibiri ndani abari ndani kumenga babazwa cyane umukenyezi naho wamusangiye nibaza ko biri mu mpano naturel z'umukenyezi ni gute none akoga prise de conscience kuvyibuka ati nanje ndi umuntu kandi si nk'abandi nanje ntaruhutse kugira sindabate ko wamwikomo ni gute iyo équilibre umuntu yozera yibuka gute iyo équilibre ni kimwe navuga ca développement personnel canke novuga ni kwiga kuba personnel sinzi mu kirundi vraiment ego kuko niyo développement personnel kuba wewe nk'umuntu voilà nshatse kuvuga iki ntitufise impano zimwe ivyo vraiment tubanze tuvyumve ntidufise endurance imwe hari ibintu no kwiga mugabo hariho sinzi geno patrimoine umuntu abafise donc kuja rero kwipimana nanaka je numva ari perte de temps et si plutôt wewe canke jewe aho ndababwiye vraiment ikintu kimfasha et si aho kuja kuraba ngo naka abasha ngo kwa ahubwo wewe uraba ati jewe ndiko nja hari sivyo shoboye kwiruka bivanye n'ama responsabilités je kwiruka 30 km par jour ukiga kuba meilleur d'abord muri ivyo ufise kuko ugiye kuraba naka tu perds du temps ma comparaison adakeneye c'est ça wewe wicara utuze uraba ati jewe Uriel ndiko njaha mbega ndavyite gute kabasha nayahe nibihe mfise byomfasha nibihe byo bisa n'ibyo mbere inzitizi gutyo wigere strategie zo kubigera yego nk'ubu nka jewe mfise abana 3 ndiko ngira PhD sinshobora kwigerana n'umuntu adafise umwana cyangwa bica bigongana mu mutwe ahubwo plutôt ndi cyangwa avuga ni je muri ibi ndimo ndabigenze gute pour arriver kuri résultat nshaka jewe niko nama fonctionner kandi vraiment byaramfashije yego tugarutse kuri parcours doctoral yawe hari abashobora kuvuga ati ego je nize secondaire nagize iyo université nagize master ati mugabo amashuri arazimvye ni gute muri ubu buzima ni gute nzogenda kwiyumvira nuwo bari mu rugo canke ataragira mariage yumvira ati none priorité zibiki zibe ko je nitunga mu buzima canke priorité ziba amashuri kuko avuze ati hongiye kugira doctorat mbega nabanje ndaronka akazi kampa amahera yo kuja kuriha doctor aha mu Burundi hoba hariho
ibintu byorohereza umukenyezi kugira ngo ashobore kwiga. Mvuze umukenyezi kubera ko ni ivyigwa byinshi byerekana loto y'abari mu buzi abagabo ni benshi gusumba abakenyezi mugabo si naca kintu co kurondera cane amafaranga. Hari aho usanga umukenyezi ara sinovuga ngo ari inyuma gato ubunya biriko biraza ko barakerebuka baja no muri entrepreneuria mugabo hariho facilité zihari nko muri école doctorale hariho facilité zihari ku mukenyezi kugira ashobore kwiga doctorat adafise ikibazo c'uburyo. Ico kibazo congora kwishura ndacishure peut-être mu kibaza plus abatwara école doctorale ariko nk'uwigayo hariho amafacilité que nabonye jewe personnellement ama appel novuga gutega ama opportunité yose arabana no gufasha abariko bariga barayapartage vraiment turafise amagroupe duhuriramo turafise ama email en tout cas nta barakora ivyo bashoboye ama opportunité bakayapartage hama nibaza ko vraiment hanini jari cyo no kwishura kuri ico de façon rero novuga nti général tuve muri école doctorale novuga nti sinzi je hari ikintu nabonye nibaza kitubuza gutera imbere ni d'abord novuga gutega ingene twebwe batubwira ubuzima ndibaza hariho ikibazo kuko namabwira abantu nk'ubu kabwira abantu ati mugahura n'umuntu ati hewe gute ati shati je kweri vyanse ati urumva nari nshaka kubaho muga nta mahera afise none ushaka iki ati ndavyimvire gute kandi ata mahera afise je nkaje ndababwirane nukuri muze mukunde guhura n'abantu babafasha kuko nimba nanje ndiko ndakubwira ibi nahuye n'abantu baranyugurura amaso vraiment kubaza bya bibazo nyene gutuma wimbi ati urazi amahera akurikira ide au fait banza wicare wimvire ushaka gushikaye umaze kuhimvira rero nuko utahaze ubaza abandi ati hewe gute hari abajamarike babona ati shawo ufise impano ini umaze rero kuvyumvira ivyo umuntu wese muhuye hewe je nari nshaka kuja ngaha noronka iki niki noronka resultat aho rero umuntu yumva ati wow wa muntu kame marafisi ariko araje akashiramo investissement muri wewe ego rero igifasha kwiga urukura muri ya makonzi kuba bivuze ni kumenya ni kubera ikishaka kwiga PhD d'abord hanyuma umaze kuyimvira ico kibazo uradodora nkuko bose badodora kandi nta ukwankira utabajije oya nukuri kandi n'ukwankira ubuzi ico ushaka rero ntihagire umuntu vraiment yumva yobishaka yumva ko c'est important pour elle areka kubikora hariho d'autres dames jewe je fais partie de la 4e cohorte n'imbere yanje ndazi hari abandi badamu urabaza uti ndi naka narufise kuri muri ibi nashaka nanje kuja muri ivyo wombwira ingene bajayo umuntu arakuganiza agakora ingene babikora niko twese nanje nimbona nashoboye kuza nganshitsa nuko hari hananje abangiriye ivyo bakanyereka inyonca bakanyereka ingene ndabikora muga kuko nagiye kubarondera yego mu nkuru yawe ngumanyemo cane ikintu co kumenya ingene umuntu afonctionne wewe nkawe uvuga uti jewe kugira ibintu bitera imbere ndetse ko nkeneye abantu hari wundi avuga ati je kugira ntera imbere ndabanza nkicara je nyene nkiyumvira hamundi nkamuha iciyumviro nahejeje gukora gushira hamwe donc kumenya ingene umuntu akora no kurinda kurinda kubera urumva waravugisha abantu utazi kubera ko wari uzi ico ushaka kugera nyubukije inkuru numva novuga quand même si ico gihe gusa n'ubu niyo façon de fonctionner hari ikintu duheruka gukorana no mu chercheur Kenya en fait uko nkora hariho LinkedIn ni application ushaka ivy'akazi ama news en rapport avec la profession ujako je rero ndajako nkaraba abantu bahuye n'ivyo nshaka kujamo nkaca ndabacontact
ubu rero namukontakise gutyo sanga bariko bagira evaluation muri East African Community y'ibintu vya malnutrition. Hanyuma ndamwandikira ko nanje nivyo nashaka, ndamwandikira mbwa ati yo gute uri Murundi, okay wiki nibiki twoshaka kuvugana. Turagira call. Acarambwira ati burya rero jewe nashaka umpa ama document ndabe la prise en charge ya malnutrition nga mu gihugu. Ndabwira nti oyaye ntivyokunda kuko twe turi pays francophone, donc wewe uri muri pays anglophone, ntivyokunda kuri ntuze ya Google biri accessible mugabo ntaco vyokumarira. Hama kandi kugira recherche uri wewe base muri Kenya, ugira recherche Burundi ntushiremo Murundi ntivyokunda. Donc nico nako ndabwa kurinda nivyo. Acarambwira ati ati kandisha ati reka ngende négocier avec mes chefs, mes supérieurs. Ati none umuntu wo muri Congo mundondera umushashoni hego nti narakoreye ntawe nobura. Acaragenda négocier burya baca batwemera kuja muri team turi batanu. Chamba team leader pour le Burundi et la RDC. Nous c'est twara publié turarindira ko batubwira. Donc si vye ico gihe gusa niyo style de vie yanje. Mbonye je umuntu anyinspira nk'ubu hariho umuntu ndiko ndigirako namubonye ndamukontakta kuko mbonye nawe ivyarimo ndiko ndiga cyane mobilisation des fonds sinzi ngeno kivuga mu Kirundi kurondera uburyo gufasha tukivuze nk'ubu hariho ndi ndamukontakta ndamubwira ko vraiment ndi nshaka kwiga so uvuga ko muza muriga ngo amatrain oya murakorana. Ubu rero nk'ubu ndabona nti inyuma y'imyaka ingahe turi kumwe nzoba vraiment nkomeye voilà. Hariho nk'undi nawe ndiko ndigirako kuri art de parler, art de s'exprimer, art yo gusigura ibintu. Je sais pas comment le dire en Kirundi. Nk'uyo ça fait un moment, ça fait bientôt 3 ans. Kandi ndabona ko kuva dukoranye hari ikintu caje yego ni nuko rero hama nibaza ko umaze gufata ko ubuzima bwawe ari ikintu cuguruye ushobora kuguma wiga mu madomene atandukanye byose wiga birafasha nico kigufasha. Donc ntuwigere ufata ko urafise aho ugeze mugabo ugumane curiosité, ugumane humilité, c'est ça qui sauve vraiment. Uno musi uhuye na Belize y'imyaka 5 umubwiye imyaka 5 isubira inyuma. La petite Belize de 5 ans. D'accord, à 5 ans. Uwo mubwire ko nibaza ko ufite imyaka 5 hariyo uko waba wifise mu mutwe wibona. Twese twaturota niko bimeze. Uno musi muhuye mwibarabara na version yawe y'imyaka 5 uwo mubwire. Bon, novuga nti incroyable, ntivyumvikana unyibukije ivy'imyaka 5. L'année passée hariho conference yabaye ikomeye yitwa Woman Deliver. Ndazi narahuye nawe mukorana bamwe muri Shanet. Naratwaye umwana wa 6 ans wanje mukuru n'umukobwa. Jewe ndakorera ku kintu citwa model cyane cyo tuma nabwe ni je fonctionne plus par coaching par quoi. Navuga nti uyu ariko arakura. Shaka rero novuga ntakiri muto deja yumve responsabilité kuva kiri muto yimvire sur sa vie kuva kiri muto ntazoshika 20 ans ubuzima mu gwako gutya atigeze ategurwa. Cenda mujana rero hariho ceremony ya remise des prix y'abagore bagize impact mu bihugu vya Afrika muri domaine ya santé. Wega yewe sinzokwibagira yave une dame twicaranye wo muri États-Unis yararize vraiment yararize aranasaba contact ntiyumva ingene sinzi ko mubona dîner de gala soirée de gala ukazibona kana ka 6 ans mu badamu ukabona mbega ntuze ya mode introduction mega yavuzwe na sinuka ko ari secrétaire wa ntuze ya wa OMS canke wa Africa CDC singi non c'était secrétaire wa OMS hama umuntu sinzi ko mumva aba officiel baba bahari abatari uyu muntu ndamubwira nti jewe ndiko ndamufasha kugira des modèles ni iki kintu aca akiravye ni kintu kitamuvamo mu buzima. Rero nanje niravye novuga nti en tout cas le chemin washitse hiyo gute hama umuntu agaca ashima Imana ti warakoze Imana kunzigama tout au long ya parcours ubandanye ushoboza kandi kushika mu bibi bya wanteguriye yego.
nibaza yuko ico nogumana ni solution ziri mu bantu ego kandi nta muntu akubwira oya wabajije kandi iyo umuntu abonye ko waje nta kindi umurondera kuko umuntu mutazi nayo avuga ati okay nta yindi ente office kwanza urarinda kubona nabyo kumbaza ivyo bintu araguha ubumenyi bwiwe hanyuma aussi birakunda kugira uwo mubakana mutahurana ego kandi ntibisigura ko kugira umugabo uri umukenyezi bivuga ngo indoto zawe zirahagaze canke ngo zigarukiye mu rugo donc hariho urashobora kugera kure ego sinzi ngene nagushimiye kubera ko hariho uri mu bakenyezi bariko barahindura discours abana batoya baronka ya gera ngaha hanyuma bizoba bibaye canke uva mu Burundi sinibaza ko hari ahantu tubogera umva kuvuga ko bikunda kuvuga ko nta limiti hari donc ndagushimire cyane kuri uyu mwanya kubona hariho wemeye gutanga intahe yawe kuko nibaza ko nawe hari ibihora bikugora kandi ntiwatinye kubivuga hari ibihora bikugora mugabo l'essentiel ni ndabandanya ngira ngo uno munsi none ngiriki ndabandanya kuko urafise aussi abana bakuraba nawe bakarota birangora uko muvuze mugabo ikimfasha ni kwibuka ati jewe bientôt nzopfa igihe kigeze none nzosigira iki la génération future hama hariho nabandi bankurira ndababaza mbe mwe ibi bintu muvyifata mu gute nkafata n'umwanya wo gusenga mbega mana ubivuga kwiki kugira ngo sintakane mu rugendo yego Berizi ndagushimiye cyane Tuzosubira guhura mu bindi biganiro bw'umunyigisha byinshi nibaza ko ari ukwigishanya nawe nuko no munsi bari kurambaza sino nta muntu duhinduye voilà nta muntu madafise ivyo partage n'abandi yego ndabashimire cyane nibaza ko mwize ibitari bike tuzosubira duhuye n'undi mukenyezi avuga ibindi